Hama bebe, ariko nashaka kukubwira. Nacyo cyatumye uri kuratwenga ntabwo nkiri muri blague. Nshingire ibihuti kumva kubera kenshi na kenshi bamubwira gusa kugira ngo tubyashe. Okay. Sosera umutima. Yumva nawe. Mama. Musaza wanjye agiye kuza. Yego agiye kuza rero ndumva umenga kubonana nawe biza birangora. Bitogorana cyane ko musaza wanjye arakaje. Umviriza sho. Abantu benshi bari hanze y'igihugu bapanga amaprograme akaba ahereye mu nzira. Nikihe kimenyamenya nikihe cemeza yuko iyo bagiye kuza. Intego kokoza. Agiye kuza kwera yaturungikiye amahera yo kumwitegurira n'amahera yo kugenda kumwakira ugaca indege. Kumva amahera amaze gushika muhira. Ndafise. Yaturungikiye amahera nje nagiye kuyarukira ejo ku mugoroba baragiye kuyarukira ku mugoroba. Urumva bamaze gushika akarungika amahera ya deplacement yo kugenda kuri airport. Sibura ko agiye kuza. Agiye kuza rero kubonana bizongora cyane. Niyo mpamvu nashaka kumenyesha yose. None ko ucirinduka bebe. Kubera? Ndababaye. Yes, ndababaye kandi cyane. Akubwiza ko kujya byongora kugira ngo izuba riseruke ntakarishike rirenge ntarakubona ntakumva ijwi ryawe ngiye kubaho gute shehu zihangana arakaze cyane aho nyene nashika bisakunze nza ndaguma muhira nguma muhira nasohoka hama amashamba nayo azokubikira mamanda wenyene azoyikurikiranira niyaje rero nuzosubira kandi kumbona no kuri telefone nizozurana telefone muga turakundanye kandi urabizi ko ndagukunda kandi nanjye ndazikunkunda sibyo ariko ama telefone buri umwanya kubona na buri umwanya nkukunda kwisanzura ko buri umwanya bizongora cyane reka kubabara umusitari wanje kwera ushatse kuvuga ariko nzovugana nawe ariko ari wowe unterefone nzobana nawe ariko undonde yego nibyo ndondere kwera arashobora kuguma ariko arancunga urabizi basaza b'abantu ingene bameze kirezi sabra wanje niko je ngiye kubaho nk'imbohe ku bwawe oya aho utari nacyo nishoboje aho utari nta munezero wanje aho utari nta ntege zomera neza reka ibintu byo kwigira umwana kandi ukuze tuzobona nzo ndagutelefona jewe je ndakubwira tubonane muga kuguma tubonana umwanya ku mwanya aho ndonka aho ndondereye indonka izongora gusa ndakabazi kera wahoze icyo ntagukunde ni giki ubutore bwawe urenze abandi igicucu canje ngenda naho ndi hose izo njuga zawe ntabwo zimfata ijambo ryanje rica rihajya nyene tuzobonana ndagutelefone ntuzunerefone ntawurana n'umuhamba reka basi ngende bwira mama nashwanira tujyane kamwe ubwira usubire inyuma mu nzu Okay. Reka turasubira kujaga mundi mwanya hari ibindi bintu ngiranjemo sawa ndabaza barangora bazi ko mahera yiwanje nayo kuma ntinyisha rero Lydia Nizara ya grana neza kumenga hari icyo kubuze kumenga utameze neza umeze neza rega we
iyo ndakuravye nca nibuka nyoko wawe yasukonye gusa donc ndavye nyoko ngene yasa na wewe umenga ni nyoko yo wari ngaho nukuri nca numva ko umenga ni nyoko wawe ya basha simurengero hama ndakubwira ikintu none nyoko wawe agiheza kuvyara aca bitaba Imana urabona ubu ko wakutse none ko wakutse yego ye n'amashuri urabona kuri uraja mu kuyarangiza kandi cyakabuze wige uri amashuri yose ukeneye uyarangize ntacyo mbuze kandi ntacyo utuma utagirane utabandanya amashuri ndagukunda cyane mwana wanjye ni wowe mfise nta wundi mfise atari wewe buzima bwanje urumva ubuzima mfise jewe ndabukesha wewe ama nakunda kubwira vyerekeye Lina ndamukunda shaka kwa mufasha wanje shaka ko aba ngaha hari ibintu nkenera ko ashobora kuza aramfasha nibyo urinda kubaza ubironderera kure ndabikunda si bibi nkunda si bibi me gusa ngaho papo ndazi ko nkunda muragaragaza nige nezerwe gusa nanjye nk'umwana nka position iwanje yego Lina ntabwo ari umukobwa mubi yego uri manager me gusa jewe ndazi n'ubwenge bwanjye n'ibyumva byanjye bimbwira yego sinumva ko Lina ashaka kuba umukunzi wawe oya mwana wanje kubera iki impamvu ndagutahura ko amaso akunda ntabona barawuciye nawe baciye uyo mugani mugabo amaso akunda ari igihe agira hane abona neza abakera baraca imigani mugabo sesi kwanga ntakonseye gusa nta wundi mfise hafi yanjye amakonseye atari ego turabukunda ne uraraba ni ahantu nkunda uri fikiro bariki none gamana umva bashaka tuyareka kundungikana byingire batagiye aho bantu barakavumwa n'Imana bakubita inkoni mukuri bakubita inkoni mukuri n'amacezero nzobaho gute none nyira ari yazonzomwakira gute hantu amaganya y'ivyo umutima mbega nkora iki gamana ubu majatatu bwose fye babutwara Imana yo mwiza bakubita inkoni baragafa bamaramara baragafa nabi jene ntabazi icyo mvuga nico niyo mwakira gute musaza we ufunga gose ko babwivye kandi numva namaramaye ko tumwakira mama nta kintu kimbabaje ujya mugore we wazamuza abaganda zamuza twavuganye ko adakuzinzana none nce ndamuheza amahera nkuyehe kwera mwana wagwarira impuzu yakorera impuzu umwana wanje aho uvuga umusaza wawe tuzomwakira gute niyashika wagwarira impuzu tumwakira gute niyashika impuzu zo bisanzwe impuzu zorondera izindi none amahera araca tuyakura hehe mwana akora kurira ibyo none tumwaruca ugenda n'amaguru none uraza gushika ushobora kwica indege n'umufyiri bisaba ko urira imodoka cyangwa taxi cyangwa bisi atamara ufise turamurindira gene tugire tumurindira ngaha nta bushobozi zo kuja kuvuga cy'indege tumurindira ngaha mutanga aramba bavuze mwana we kena barambonera kwe barambisi yose baguma bambonera bayiba umuntu waje ntuki bufaranga fye wabugiye
ndikora gukurikirana nasanze ni na muri pardon nagukunda Lina nkunda ya basi ushobora kubona yuko agukunda Lina arashaka kwereka yuko agukunda wewe Lina ra umviriza mwana wanje Lina arankunda ndamaze kumupima neza ndumviza kandi umwanya ni gwawe arashaka kwereka yuko agukunda kubera ubutunzi ufise ya seri ya rero urabona musi afite amahera afite kira iyumviye cyo tatufise rondera umukobwa uvuga ati uyu unaho noba mfise ubuzima bubi kuko ubuzima burahinduka no munsi uyu muzima bwiza ejo gashaka guhinduka ubona yuko uyu naho ubuzima bwohinduka bukamera nabi twogumana gusa ujye kunda mubona nuko nakurikiranye ibyo ni wakina ntabwo muza muri ko sikuvuga ndamukunda kuko ntaco dupfa gusa shaka umuntu ari ku murongo agenda neza kuko Lina byavwe agukunda fake love nta rukundo gunyakora gufitiye aho uravyemeje kweri ko Lina atankunda yandishye ari amaprofi yiwe arondera kuri jewe byosikewe ariko nacho jewe Lina tumaranye igihe kinini ndamwihweza ariko ivyo uri kuravuga muri we ntabirimo tuzoberaga ko gabu hari amafaranga bagerageza kwerekana yuko ari byiza okay reka nakwemerera mwananje yicumbwiye kuko nta wundi muhanuzi mfise atari wewe rero nanje icumbwiye reka ngerageze ndabe ko ari cyo uraza aho ngira ndamugeretse irafata amafaranga ndayamubitse akayakoresha uko utariko utamenya ko atariwe Wana kubwiye yuko frere wanje ikaraza nk'ubuhonye n'ubunze nza naje kukwitaba ndibaza yashira kwe kutanaho Kiredi Sabranje ejo apana bya Sabranje ngaho ejo baratwibye amahera iraki zitatu zose baratwara Kiredi burya ntubone twibera mu cyaro ariko ibi gisagara cyo kubigenzura kandi narinzi yuko utegerezwa kuza ngaha Iribusiba. Anyway, bazi twese imitima ibiri ariko igatera kumwe. Urumva? N'ibiri ariko itera kumwe. Cyo Mungereza avuga ni two heart beat as one. Nibiriza tureke ibintu by'uburofa nagari blague. Kwe kwikura twengume ngabiratwengeje. Cyasa matu. Kuba baratwibye amahera biratwengeje. Kuzuma fatwa amahera badatwaye amagara yiwabo. Kandi na jewe undiri aho ndisi nicaye. Misa tari yakore saba turi kumwe. Ngenda kubwira. Musaza wanje uno musaraza. Ndakusabye uri kuguma umunelefona. Reka kuguma umunelefona reka kumingikira message reka kuguma ushaka tubonane. Mubona usanga ari umuntu yankurikiye. Mubona usanga ari umuntu yankurikiye. Hajya bateye amagara hejuru n'uwese asama yiwe ahiwe. Kuko baba bafite ubuzima bwiwe. Nawe ubuzima bwawe ni gwanje nanje ubwiwanje n'ubwiwawe so rabajewe ndabe wewe ndakurawe mwibiki ufasha kwanza mahera ufasha mahera ibintu bitandukanye ndio kwa kila ndabukira mahera ajya kwakira musaza ntugire ikibazo musaza nzaguhera amahera hama n'ikindi nawe muri uyu mwanya ni surprise nta mahera mfise we misi yose wongera gatamarufi imisi yose nta munsi n'umurigero umbura kubisa amahera
mugana yo mama aranyerefonishe wa ibintu niko ndakubwira wewe Sama Sawa Yaje Ya Ndaje mandaje Sidanje yaje nakubwiye Ndagiye Nada kuvuga Jewe ngenda gutelefona ntuntelefone Abyumvise azomukuramo ibyo guhagarikira imari ziwe n'ibiki nukuri warihenze aka Karidia se we yarakizeye cyane ibintu byose niko kabiraba ibintu byose niko kabikontrola yani Lydia ni Lydia ibintu byose niwe kabisa urihenda yego ibintu byose niwe ni Lydia nubwo wihenda ngo azomuhindura papa we ntigishoboka abe nari ngaha nariko ndatelefona mama ngaha turimo turavugana gatoya hari n'akagorane kari kabaye yego nabonye hajya mu nzu muri mu bintu byinshi hari induru amagemu ko murakina ibintu byo kuri amateleviziyo mbona ati reka nigira hamwe ngo haratuje nyene ndabatelefona ababyeyi yego nani biziridia ko ntabesha yego ushaka tora nukuri raba nukuri mama nyene nta wundi mfise no telefone kabisi turi kuravuga yego nukuri mama mutandana nawe ugoroye nawe ushize hajya hejuru ya garderobe ntabwo nabonye nyine hari ikimakuru n'ubwo ni muri ko meze neza namureze Jenda nezerewe kumubona mwana wanjye hariya kira ntarumva yuko washinze ndanezerewe mbona watagase wabyibushe kuri numva nezerewe cyane nari noze gerageza wari woza ariko mbona watagase neza muvuze bya bindi babwiye kwiye kuko uzizira mama ahubwo ni mama avuze ko yapfa ko ntabwo nikora raporo reka mama reka bisigaye bigoye nabuze ayitike biragoye none mama kuntelefona nta nimero za mfise nta nimero za mfise nazo mfise mwana wanjye sabura za mfise sinzi sabura ko zifise mama mwari kuntelefona naza nkabatora nkabatwara tukamakira hamwe twacanganye mu mitwe mwana wanjye n'ukuri mva ku telefone twacanganye kandi tumbwira ati kandi sinari tukura kandi sinari gufite taxi mwana wanjye sinabwira niyo gufite taxi yo kudutwara sinabimenya isigura rero yuko igihugu ataziza kubara uva ngenda handi ntaragaruka naraza ubundi n'ubuzi niyo ngabo nawe nanjye bantelefone uzi ko nari mwari mukano ntaza ngenda kuyatora ubuzima bwawe nva kunagira hane gacangara ibyo ni byo ngenda babwira burya hari ibintu bigenda bitituka iminsi uravuga ko ati agafundika batari umwe n'akarere uri mama wanjye kandi mama wawe urazi ko tukituri kuri w'ishure nari tutegera akajumbu tukajya naturi tukagera n'ubundi no kubera ko tumukutumira ko kubashira sinamuhebye nakubwiye akazi nk'aba akabona kate kazi mu byose akabinjira ku telefona ingo nubwo twa saa 9 ingo ukacura iminota 5 basi ukishagati mama bimeze gute cyangwa ubuzi ko ahava kugira ati mu biyo bimwa bitandukanye Agitahazi na mwana ngona nayi. Cyangwa uzi ko abusaba amahera bazi kuvuga ati sindigende aba. Ndasenze bakaba mu. Salamu alaykum. Yofe. Kakanga. Kari kagiye. Isawa. Sasa wayaje hapo. Birazi. Karimu. Yakunze ko nari wariye mwana wanjye. Nuko mwengo yari mukazi. Yari mukazi sawa sawa. Birazi. Makuri imi. Nimeke. Nakubona ndo umukobwa wose kuruzi kwa kumwe twagushikira nazi ko bava batwiye warashita warakoze imana izagire biza cyane okay amakuru yiriye vraiment ça va
hariya gusanga kuruha utarabwiye umufere hajya ntibaryama amasaha 28 nyine twe twijyamira muri tubacapfinata urumva hajya n'amasaha n'akazi nibaze babahinde ngo kwiryohera ngo ni ambiance yo muri mukora ku madolari nawe yakora ku mugabo usanga ari gukora cyane hajya barakora cyane basabye kurya badafina badafina mugisha sindetse ariko ndazi kumugwana garuka navuga yuko telefone hari umukena rimwaye ndikomeza kuri bwa munaka ati hamwe no wamamahera tumura mukiza kwa aeroport ikamara musimbane na mutore nora ngora akudibaza kumuruzo wabo jewe ndiga akundira tuganiye kwicyari we karibu kabisa kabiri sana okay mama kandi sijana ngakire neza ariko ntibimara ndi ndakujya ari ndarakutora ugira ingora sasa oya basa ada ni sinzi no kuvuga naye kogo bari kumavuta oya nizijanja mugabo idete kimanda nziza cyane kujya utaratembera ngo ujabuke bahanga ari ibintu by'umuntu udashobora gutahura ubwo amaze kujya kuri meza bwa muri twahawe aho gukiriza se klima nziza se indya nziza kumva imyezi itatiriye urabona nk'ubu aha dushobora agafi ukavanye mu ruzi ukavanye mu kiyaga atushira ku imbago mugabo hanya ni gake gusa yari ibintu biba byamaze kujya mu mafrigo kumva ibintu biri bimaze gushoma imiti myinshi cyane usanga abantu bakora byimba abantu babiraryoshye kage abawe bo kuri ibintu bisuka cyane Yo sinasanga ni mabaki kikoje. Jana sijana na ndio mbona telefona mama wao. Siangalia nura tena. Okay. Sepa. Lava. Kumpa na wewe. Mbona ninamfanya? Kinanya kwa kana. Gundara. Nani mtsikana mufiansi wa papa wawe je abarika arambaza nyene ngene byifashe nga akunda kunirefona ambaza nyene byifashe ambaza nga nyene kubera umufiansi wa papa wawe none anterefone ndeke kwitaba okay Lina abaza wezekeye we na papa wacu. yego nani chindamubarira kubera mbona yuko ari umufiansi yiwe kandi biki Uje musangiye ati tukazavugana na mama tukagira iki kuba ndi mzazi wawe. Hari lokalisha hari na senke. Sasa sio yapenda gari kwa mapana. Ushunge kudana mwa. Mkuu mwenye shughuli hose. Tenda ngo. Nunzi. Sika shatso. Okay? Nani? Sinisi kitu kinga digezi hose. Inyaka tuparani. Dawa. Nachotegereza kuku. Uranyumva? Kandi menye yuko agapfa kawe ni okay? Yes. ubu hageze ko Lydia ajya muri chambre agatora telefone yiwanje akansopa akaraba message tuvugana n'abantu bose ankeneye kwikari ku umukobwa akeneye iki ubona yuko icyo nanjye nkeneye kuzoshira ko nzogishika ko n'uyu Lydia kweri ngaha muri iyi nzu ageze ku rugero rwo kuza kunsopa muri telefone yanje ko twavuganye n'abo tutavuganye kweri